everybody, na wakaribisha wapenzi wasikilizaji wa Burundi Kingdom TV. Najua kama mkungi sana kama mnatufuata kupitia mahali pengine, amne formidable, tonable, admirable, considérable. Ahantu turire tugira tubashikirize novuga ibikorwa bidasanzwe, ibikorwa muza gutahura numu artiste wo mu Burundi novuga yuko yagerageje gukoranya abafanzi biwe, arakoranya novuga n'ayandi ma TV online menshi twabonye hano. Nibikorwa arimwo kumbure mukanya muraza kubona neza uko biriko biragenda, muraza kumwumva nawe nyene dukwira ngo dushobore kuyaga neza, ashobore kutubwira rimwe canke abiri, ndetse tubwire no kuvyerekeranya umuziki wiwe. Twebwe nta kindi dukora no kugira ngo dushobore gufata zijya ngabirano mugihe mudashobora kuba muzi kumbure, kugira ngo dushobore kuzibazanira nk'abakuzi ba BKTV, abakuzi ba Burundi Kingdom TV, kugira ngo mushobore kubona yuko ibintu biri ku murongo. Yes, ndazi yuko mukanya turaza kubereka aba artiste bandi twashoboye kumva yuko bashoboye kuza novuga muri ibikorwa. Haje abaririmbyi benshi ba hano muri 257 muri Buja Forever, muraza kubabona kandi nawe nyene muraza kumubona kugira ngo dushobore kuyaga bien. Big up. Yeah. Yo. MY Beats. Muri beats mom. Bamusangira muri beats mom. Muri beats. Kandi inkuru iramaze iminsi. Iyi nkuru iramaze iminsi. Ntamusangira muri beats. Hamwe n'ababakobwa baba miss. Barsi dayirimo mfise sira beats. Dayirimo inyuma niho nicaye. Kioske numvise umufana mpamagaye. Ngeze ku kiraro konvoye. Nsubiza hama usige pataye. Yes, nkuko namaze kuvuga nababwiye ko ndi kumwe n'aba artiste hano muri kino kibanza turimo, turi mu bikorwa novuga Barsi yashoboye gutunganya ibikorwa novuga, yagerageje kwegeranya abafanzi biwe, arashobora novuga no gutega n'abandi ba artiste hano muri Buja Forever muri 257. Turi kumwe na Barsi hano agira tubwire novuga ibikorwa yatunganije ivyari byo. Si Barsi wenyene gusa, turi kumwe n'ubundi novuga asanzwe ari mu bafise umuganda aterera hano muri Buja Forever, muri industry ya Buja Forever ya 257. Muramuzi cyane akunda kugira ibintu vy'ama call a telefone novuga, atasha novuga indirimbo zitandukanye, ndetse n'aba ntihenze hariho agashimwe umenga yigeze kuronka ahawe na coopérative des musiciens du Burundi, umenga n'aba ntihenze nivyo. Yes, reka manzi ndabereke Barsi mambo poa uko fresh safi kabisa. BKTV yaje hano, bibaza yuko yoba yaje kubera iki? Ndabahe kaze ngaha cyenda afise ikintu no kwita nk'urubanza canke akantu nyene kana kakanywa babu k'abantu bari hafi yanje mu vyerekeye umuziki. Hanyuma BKTV nayo kubera ishigikiye ibikorwa vyanje, nayo nyene ni iryari ihuriro ry'umuntu wese ari hafi yanje mu vyerekeye umuziki, kugira ngo tumenyane, hanyuma ndababwire nanje ivyo ndimwo n'ivyo ngiye kubaha mw'iyi minsi ya vuba, dutererane n'ivyiyumviro. N'ubufise ikibazo cyose kuri jewe akimbaze, na cyane cyane biciye ku ijwi ryanyu, n'ubundi agifise atashitse ngaha ndaza azocyumva. Yes, kumbure aho ngira ngo turaza kuhagaruka. Reka ndaguhikaze bro. Urakoze cyane. Ego, ninde abakunzi ba BKTV bakeneye kumenya umuntu turi kumwe ninde? Nitwa Nigaba Cedric aka Mr Homeboy. Ego. Waje gushikira Barsi? Nkuko sanze ndabikora ku bandi baririmbyi na Barsi nashoboye kwashika kugira ngo ndamushikire, kuko n'umuririmbyi nawe abishoboye cyane. Ego. Munca make nakamano uyu ashigikira abaririmbyi adacaguye, ataravye novuga uburambe mu kazi canke igihagararo. Yes, Barsi turaza kugaruka novuga kuri ibikorwa ugira ukore muri kano kanya canke uri kurakora muri kino kibanza. Haje abaririmbyi ngaha benshi baje kugushigikira, haje novuga n'ayandi ma TV menshi atari make yaje kugushigikira. Wiyumva gute kubona hariho aba artiste bashobora guhaguruka n'ayandi ma TV online akaza ku gikorwa cyawe? Kubwa wiyumva gute? Numva ndyohewe cyane, kuko uwo mutima nanje ndawufise, nta muntu nobona mfise icyo no mufasha ngo sindamushigikire. Hanyuma nanje ndaryoherwa cyane mu bintu bituma ntacika intege, naho hoba kantu urazi mu buzima hawa kumanuka no kuduga. Narabiririmbye mu ndirimbo yitwa Niko Biri, kugwa mvyuka niko biri kuva mvuka. Rero naho no ndi mu bibi canke mu vyiza, ndashima cyane ukuntu ikintu cyamba ko ari kibi canke ciza nguma mfise courage, kubera ntegwa intege n'aba bantu. Ego nibo batuma ntadebukirwa na gato. Reka twinjire neza mu bikorwa uri kurarangura muri kano kanya. Ibi bikorwa abantu baje kubera iki ga Barsi? Aba bantu baje kugira ngo kwanza mwuno mwaka ni rya mbere duhuye n'aba bantu, n'umwaka mushasha kuri twebwe twifurizanije. Hanyuma mwuno mwaka nta gikorwa na kimwe cerekeye umuziki nawe bwashire ku mugaragaro, kiretse ko nabikoze vyinshi mugabiri mu bubiko barabizi. Kuva rero aya mezi 6 asigaje sinzotezura, baje rero kugira tuvugane nyene tuzobishira ku mugaragaro turi kumwe, kuko uraza umwe ko ataco yifasha. Baje kugira tumenyane twifurizanye umwaka mushasha,
twipfurizanye n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umuziki ku isi yose kubera murazi ni 21 z'ukwa gatandatu naho urumva niwo turiko muri make. Birumvikana yuko benshi bavuye mu bihinga itandukanye baje kugira ngo bashobore kugushikira muri bino bikorwa uri kurarangura. Ariko reka ndakubaza aka kabazo. Numuziki novuga wewe ngerageje kuraba YouTube yawe uramaze gukora ama clip video. Hari ibikorwa umaze gukora. Ivyo navyo bitwara uburyo. Abantu barashobora kwibaza ati none Barsi kugira ngo ashobore kubandanya umuziki. Numuziki abona kuri kuramuha iki muri rusange? Numuziki uri kumpa kuba umuntu afise icamari abantu. Niko kamaro ka mbere katumye nimva ati no umuririmbyi kuko nayumviriye ikintu nokora kugira ngo kiretse ibintu nironderera bya sehuza navyo wanje kugira mbu umuntu mfitiye akamaro igihugu canka abantu tubana nasanze umuziki wokora igikorwa kirekire kugira ngo nteze imbere benshi bashoboka canke mfashe benshi bashoboka ndabibutsa ko akamaro k'umuziki kagabuyemwo kubiri aho guhanura no kunezerwa kunezereza ubushavuye uri kura indirimbo yumvise uyikuramwe ibintu bibiri hariho iki kwigisha kwa Kiswahili wanasema kuburudisha na kuelimisha ndo faida kumbiriza kila kazi ya sana ya akazi kiwe akanoti ubona kaza mu muziki akanoti karaza mugabo icyo no babyasi akanoti gushira imbere akanoti kwanza biri mu bintu biriko birica n'umuziki w'u Burundi aha nitwoshira imbere ako kamaro gusa kuburudisha na kuelimisha hanyuma ivya akanoti nta kintu ciza na kimwe kitazana akanoti ariko akazi kose umuntu akora agakora kugira ngo aronke ashobore kuronka amafaranga wewe urondikira mu muziki umuziki rero sakazi benshi barakunda gukurikirana ibishobisho vy'ivyo bumva ku ma interview y'abandi batandukanye ngo umuziki n'akazi umuziki n'umwuga hariho itandukaniro riri hagati y'umwuga n'akazi nijya reka ntanga akarorero ku mwuga ukomeye gose mu gihugu cy'u Burundi n'umwuga wo kurima kanatsinda niwo mwuga abantu benshi bakora umuntu akora kurima nk'umwuga arima ibintu kubera biribwa mu gukora kurima nk'akazi arima ibintu kubera bishogwa bikagurishwa rero ujya arima kubera bishogwa bikagurishwa ntiyita ku ngaruka mbi zavyo nimba ateramwe urushinge bikera mu ndwi zibiri abantu bose bagaca bagwarira rimwe we wavuga ati kazima bazobona ndabitwaye ari vyinshi bakampa ayo mahera nibagwara bazoja kubaganga mu gubikora kubera biribwa uzobone na vya bintu bita ngo ivyo kurya ngo vya projet ngo cankiki bijya usanga biteye n'amakenga usanga bitana mugabo kijya cyo kurya nyene citonda nimba ari umwumbati ukamara imyaka 2 utarera mu gukazote bukera niwo mwumbati wa mbere wakamaro haba mu mubiri haba mu kanovera vyose rero ikintu kirazira kugikora nk'akazi gikore nk'umwuga umwuga ukora wisunza kamaro ico kintu kiza kuza kugira naho coba gito gute mugabo nimba ndiye agaharage kamwe muganziti gaca kampa kumererwa neza karavura ingwara zitari nke nta ngwara izomfata njyako gaharage nyene hakonorya ngo ikiro cibiharage gituma mpaga mugejo bukazoca ngwaye kama kawa yes homeboy ni homeboy asanzwe ari umufanzi w'umuziki w'u Burundi hano muri Buja Flavor no muziki w'u Burundi ubona uri kugwego gwaye dufatiye kera n'ubu umuziki uri kuragera ku ntambwe ishimishije kuko benshi baravuga yuko batunzwe n'umuziki muga kera ntiwavyumva urumva urinze wumva barimvye bonye nibwira ko batunzwe n'umuziki ni kuvuga yuko umuziki uri kuratera imbere gusa nturashika ahantu nyene hakomeye bonyene babipfuza gusa mugabo hamwe haboneka abafana babikora nka jewe ndazi yuko n'umuziki wogera ku ntambwe ishimishije n'ababoss nyene bagashigikira abaririmbye amakampani atandukanye umuziki woshika ku ntambwe ishimishije yes abakunzi ba BKTV ariko baradukurikirana ndazi yuko abakunda kumviriza amaradio ni homeboy akunda gutora amayinite yiwe agatelefona asaba indirimbo z'abaririmbyi kandi akagira n'umuganda atereye muri Buja Flavor ariko nagira ndamubaza akakabazo amadefo kuko ndazi urakoresha amafaranga hajya mu gutelefona ari hamahera yiwawe ukoresha ugashobora gutelefona kandi ibintu bikagenda neza abantu bakavuga ati umuziki uri avansa kuko namba umuziki hariho ahantu maze kugera ni mwege mufise umuganda muterera amadefo ubona mu muziki w'ubunuri naya amadefo kubijanye n'umuziki w'u Burundi mu kuririmba cyangwa uko bitwa kuba artiste w'abarundi kuntu bameze
Mbo amadefo baba bafise hagati yabo urukundo sikirenga usanga bamwe hari abantu usanga bamwe badahuza kaza wumva ati nakaye asoha indirimbo hazomba ariko batukana nuriya canke ko zawumva nyene umwe ateye imbere ubundi nawe ntashaka ko mugenzi watera imbere ziza boshigikirana hamwe umwe wese ateye imbere amenye uko kandi nujya ateye imbere ntaze aca agumagara ku bandi nawe azoduze babandi bari musi yiwe niyo mpamvu rero usanga ngaha mu Burundi abaririmbyi benshi usanga atarukundo bafise hagati yabo kandi biravugwa cyane nta numwe atabizi. Yes, nishira hamwe ni coopérative des musiciens du Burundi yigeze kuguha agashimwe nk'umufanzi novuga w'umwaka umenga wari umwaka wa 2020 wiyumviye yuko boba bagushimiye iki muri rusange? Bona muri coopérative des musiciens du Burundi tubashimira ahubwo na Cedric Bangi nagatwaye muri 2019 na 2020 na 2020 yanije kuko none uraza muri umufana arushaje gufana umuziki u Burundi ucumunzanira hamwe ca ndamuha agashimye. Jewe nawe ndazi ko nabari ko baradukurikirana izina Homeboy rirakunda kuvuga ku maradiyo atandukanye kandi ico benshi kibatangaza nuko ntufatira radio imwe ufata amaradiyo yose. Mbo jewe sinkunda radio nkunda amaradiyo kandi sinkunda umuririmbyi nkunda abaririmbyi niyo mpamvu rero hajya mu koma agashimye baraba bijya urumva nanje nditanga mu mayite yiwanje ko nta munsi nokoresha amenye itangana na 5000 canke kuduga urumva nditanga kuko nsanzwe nkunda umuziki u Burundi kandi singira asaba indirimbo y'abarimvyo b'abanyamahanga uzumvirize saba indirimbo y'abarundi kandi sisaba umuririmbyi umwe ngo uno munsi ngo ngumesa indirimbo z'umuririmbyi umwe nyamba savye ya Barsi ndasaba ya Natasha ndasaba ya Bifes ndasaba ya Fabiro urumva nta mipaka afise ko bari. Yes Barsi kuri wewe ikintu ubona kuko umuntu wese ariko arakora umuziki bafise intumbero yiwe ikintu utandukaniye ko nabandi baririmbyi n'icyaha ikintu ntandukaniye ko n'abandi baririmbyi sinzi nk'ivyumviro navuze mwavyumvise ndibaza ivyumviro bibi vy'umuntu hanyuma sinzi abo baririmbyi umuririmbyi wese bavuga mu gifaransa ati aucun comportement n'est gratuit mais chaque cas est un cas à part umuririmbyi wese urumva chaque cas est un cas à part niko nagomba ngaruke ko cyane cyane umuririmbyi wese kuvyumviro vyiwe usanga ari ukwe canke kuvyakora usanga ntuzobona abantu kwanza ni wabona abantu 100 baririmba umenye ko hariho ibituma 100 byo kuririmba nta numwe abafise igituma kimwe aririmba n'ubundi rero wumvise nk'ico gituma jewe ndirimba kugira ngira kamaro Maria abantu muri rusangi kandi ivyo ndirimba sinisunga bimwe ngo je ndaba akamaro k'ico gikorwa ndiko ndakora sindaba bimwe ngo ubunyene ngo nokora iki naho cyo bari ikintu kiza ku iki gihugu ngo nje ndonka amahera benshi urumva ko bavuga ngo ndaririmba ikintu nguko kiri kose ngo nje ndonka amahera kivyo sikomeze yes ndirimba ikintu kugira kigira kamaro kazofumwa gaha amahera basi menshi umwuzukuru wanje muga kiba ari ikintu cy'akamaro hako uririmba ikintu cica uravye nabi kikaza kwica n'abana bawe naho wewe woba wariyo no musi muga ukazosanga kiriko cica generation yacu. Yes ni indirimbo muri bisi benshi bagerageje kumva aho harimo impanuro zidasanzwe avuga yuko hari bavuga yuko ngo atamusanagira muri bisi reka maze duha akapera iyo ndirimbo novuga verse ya mbere mushobore kumva neza ukuntu yari imeze twagiye iyi nkuru iramaze imisi babesha ngo ntamusanagira muri bisi hamwe na babakobwa baba misi Barsi ndayirimwe mfise sira bisi ndayirimwe nyuma niho nicaye kioske numvise umufana mpamagaye ngeze ku kiraro convoy nsubiza hama unsige portail subiza unsige portail ntusige siguvyaye wobuntaye wobunyaye wobuhaye nsega hajya ku bakobwa b'amataye academique taille française ego kandi inkuru iramaze imisi ngo ntamusanagira muri bus ndakwibutsa ko mwiyo ndirimbo sinavuze ko atamusanagira muri bus ahubwo navuze ko umuntu vyiza yogira muri bus mu gihe hatayindi modoka afise urazoyumviriza neza ico ni citabirizo iyi nkuru iramaze imisi bavuga ko atamusanagira muri bus mugabo nta gituma na kimwe turi tubona kihari cyotuma umusani nyamusani kubera je ndazi indangura kintu y'umusani cyarico nta gituma na kimwe cyotuma umusani atagira muri none wibaza yuko abandi baririnzi bakunda kuvuga yuko mu artiste adakwiye no vuga kuja habona canke ngajo ashobore kuzaripakiza amabisi wibaza ko bafatira kuki ivyo bavyumva ko iradiyo nibishobisho vy'urunwarunwa bumva bavuga kuko ndakwibutse ko je narigeze kwiga ahantu twiga turi abantu 1000 iyo hageze ko iyo nteguye nk'agateramo abantu bose baraza bakambona mu yindi sura bagatangara bavuga bati ubu ni wa muntu turyamana dusangira ubwa bugari n'ibiharage birimo ubunyundo hari mwirisi rero
benshi bibaza ngo abantu ngo ubiyeretse ngo mukicarana ngo muri bisi ngo uteguye igiteramo ntiboza oya bivana n'ubuhinga bw'umuntu wenyene ni ubereke ku buhinga ku buryo bazovuga bati reka tuje kuraba ujya muntu deja naho mwamwicaranye urashaka gukoresha ubuhinga bwiwawe hamwe bavuga bati uwo muntu ndamwumvise hano yateguye ibintu nojayo kandi mwicaranye nyene naho nyene nimba wibaza ngo bazoza ngo kubera bumvise izina urahamahera umujournaliste canke iki uzoguma uvuga ko ndi umuntu akomeye nanje ninyegeje ahantu mu cyumba ninatuma ku giteramo bazoza ari beshi barabe ryazina narigeze kuririmba indirimbo y'umuririmbyi yitwa Mukombozi hanyuma abo banyeshure nyene turyamana bace bambwira bati ukuntu wayiryoheje nawe nyene naho yoza yohava atanayiryoshe uko wayiryoheje gusa twohava tumwemera kubera twahora tumwumva ari umuntu tutarabona kubona twaryohewe kandi twama tukubona urafise ingabirano ahubwo rondera izina wewe giwawe wo kwiyita kubera bumvise ndiko ndabe Mr bari bantaziriye ico gihe Mukombozi naye maze umwaka nitwa Mukombozi je hanyuma je ncyangira imfunyafunya amazina yanje ncafata baruswa nayo ncafata bar hanyuma tireche ya Karito bas rero aho nageriko ndababwira ivyo byo kuvuga ngo wo kwinyegeza abantu ngo ntiwo bajamwo rero kuja muri bisi bifasha vyinshi kuko udafise ayo mahera uzogura imodoka uri mu mitigito nta mitigito nimwe wohavugira uturira bisi kandi atani imodoka atani kingo office ururira kugira ushike muri ville n'ingoga kuko deja ufashe taxi ubusesaguye kandi muhagenda umwanya ungana kuja muri bisi rero ni vyiza. Okay, turiko turasa nabarangiza wewe usanzwe umu artiste ari ibintu abantu abaririmbyi bakunda kuvuga ngo kwishitura iyo agiye muri concert akavuga ati je nshobora kuja kuri podium nta kweza umwose ni Barca fatiki iyo agiye kuri podium akavuga ati aja kuri podium atacu yafashe canke bigenda gute jewe ndanywa inzoga ziboreza n'izitaboreza muga nkamenya ingene negerera ariko misi yose ngiye ku gikorwa cy'umuziki sinigeranwa ikintu na kimwe gishobora guhindura ikintu mu mubiri wanje ngomba nje muri studio gusohora indirimbo ngomba nje kuri scene kwereka abantu ubuhinga bwanje ndirinda n'umuntu nawe uzobigeze ungurira akantu nzokanka uwo munsi uzi ko ndi kuri affiche nza kuja muri concert nca ndayinwa iyo nzoga mvuye kuri scene mbere abantu nta munsi numwe mva kuri scene ngo mbura umuntu angurira inzoga mugabo ngomba nje kuri scene naho woyingurira sindayinwa kubera nararavye ubumaro bwose bavuga ko ibiyayura mutwe hari abanwa amatabi n'ibiki sindavyanse kuko jewe ndakunda ubutandukane uraja kuri podium utakweze n'umwose bikagenda neza kuva mvuka hanyuma gusa si bibi ababinwa urumva simvuze ngo ni bibi gose canke iki gusa jewe ntivyigera bimbako ariko narakontoroye nsanga ibintu vyose bavuga ko bimaze je narabivukanye bamwe banwa ngo barinduka abantu nanje ndi kumwe na wewe uri umwe ndafise ubwoba bwinshi kurusha ndimera y'abantu igihumbi je mfise ingabirano yuko uko abantu baba benshi ariko ntera numva mu mubiri ahubwo umenga mbaye umwami ndafise ijunja barampa ijambo mvugira imbere y'aba bantu urumva nta bwoba nogira bavuga ngo ivyiyumviro ngo uraronka ivyiyumviro wandika mu ndirimbo ngo canke ngo umuzuka nukuri kw'Imana nta ndirimbo nimwe ndandika kuva mvuka sindonka abantu barenga 10 bambwiye bati wega bashi ivyo bintu uvyiyumvira gute no kuvuga rero ivyiyumviro vyo gutangaza abantu uti urya muntu yiyumvira gute narabivukanye kutagira ubwoba imbere y'abantu benshi narabivukanye kugira umuzuka je nk'ubu nshaka ndashobora kukuyereka nk'umusazi nkakuyereka nk'ugutekereje vyose ndabishoboye rero ivyo nimba ivyo sinoshobora no kuguha sikukwereka ko ndi umusazi hageze gusara nshaka nosara mudu yo gusara canke mudu yo gutekereza canke mudu yo gushwana mudu yo guhanura zose kuko umusani nicorera n'ubuhinga bwanje rero ivyo vyose bituma mbona atana kimwe cotumanwa ikintu kiyayura umutwe ngo ndagishobore. Yes, bakunzi ba BKTV mwamaze kumwumva turarangije twari kumwe na Barca ndazi yuko mukanya muraza kubona abandi ba artiste canke muraza kubona nibikorwa novuga ari kararangura. Barca ndagushimira cyane. Nanje ndabashimire ndabibutse mu gutwi naho ntarabibereka ko uno munsi hariho igikorwa ngomba ntangure ndabahe mu ndwiza ni lancement uyu no munsi si kunduza nza kugenda ndakibemereye namwereke ngombe ngende ndakibemereye dusengera Burundi indirimbo yitwa dusengera Burundi yahoze ku mitima ya benshi video irimwe amajambo adasanzwe iriko kuri YouTube ari audio igomba ibe video mu ndwiza ndaza kuyibaha.
abivugiye ubwa mbere n'ahambere ndibaza ko ari ahambere bivuze niho hambere Namwe urabivuga no mu bari ngaha nta numwe abi nakantu yibiye BKTV nazi takuwa fire namushimiye cyane Barsi twari kumye kandi na Homeboy asanzwe ari umufanzi muri Buja Forever akunda gutelefona kuma radio atandukanye asaba indirimbo z'abarundi kandi agira n'umuganda atereye mu muziki w'Uburundi ndagushimire Homeboy murakoze cyane umutangano benshi bakunda kuvuga Homeboy kumutangamo Mr Homeboy kumutangano murakoze cyane kiona ungena atakuwa ni fake nanje novuga ati ndabashimiye cyane ndazi ko mwamaze kugira subscribe comment na partage ku bantu benshi ndazi ko mwamaze kubikora bien ndabakunda cyane hasta la vista asante